nitwa Gaspar Ntakimazi ndi umwigisha muri kaminuza y'u Burundi ati imyaka itari mike. Burya ikiyaga iki cyo cyose ufata nko cubane ari ikintu gisafuriye kinini kijamwo amazi, amazi yinjira n'amadasohoka. Amazi yinjira mu Tanganyika rero ntava henshi, ni habiri gusa. Ni imvura yigwa kuri ico kiyaga nyene, mugabo hariho n'amasi tuvye imisozi amazi aguye yose atembera muri ico kiyaga, naho nyene harimwo. Uvuga rero amazi y'imvura agwa muri Tanganyika hagati, mugabo nabwo ku misozi ko aratina agatina gashikayo atembeye ubwo nyene, canke banza guca mu kuzimu bakaza gusohoka ari imigezi, mugabo wumva aratina agashika mu Tanganyika. Ayo n'amazi yinjira. Asohoka nayo hari ikiyaga cyafise ikiwacu cyafise aho gisohokera hariya Rukuga, mugabo hari n'andi asohoka tutabona. Na amazi bita mu Gifaransa bita evaporation. Amazi burya iyo haje ubushuhe amazi amera nk'akama, burya abagiye mu kirere ari mpemu nizo zikaba umuhisha ageze hejuru ikaba imvura, ani yavamwe. Mugabo tuvye mu Tanganyika ibizwi nuko amazi menshi yinjira n'ay'imvura, kandi amazi avamwo nayo nyene nayo mazi akamuka akaja hejuru akaza kubiyindi imvura. Burya bakunda kuvuga ngo Rukuga muri Rukuga ntihasohoka menshi, ni ibice bidashika 10%, 10 gusa. Oya twe dufise gatoyi gose kari muri ibice 7 canke 8% gusa. Ahandi hanini burya ni muri Tanzania birenga 50 mbere 60%. Haske ni Kongo no muri Zambia naho nyene burya turanganya gatoyi aho amazi ava. Mbwa hari ikindi twibagira, amazi ya Kivu. Amazi ya Kivu nayo iraje mu Tanganyika. Ko amazi ya Kivu nayo nyene na amazi abavuye mu misozi, ya misozi abantu bazi mu buraruko bwa Kivu, na hamwe imvura ari nyinshi. Kivu yacuzuye ubu nayo ndashaka muri Kiruzu amazi hashite Rusizi n'icizana amazi menshi, burya icyamvura baguye ziyaza haja hano za Virunga, za Gisenyi, za Goma, amazi haja n'imvura ari nyinshi agasukira mu Kivu, Rusizi kaza yasatse. Oya si kibazo, ni ibintu bisanzwe bizwi kuva kera ko muri aka karere ka Afrika imvura ivy'imvura bihindagurika kuva kera. Bava ngo guhindagurika ry'ibihe, nituvuge ko ari hindagurika ry'ibihe, ni byama byahindutse kuva kera, byarahamye. Haraba igihe imvura igwa ari nyinshi nk'imyaka nk'ibiri nk'itatu, tuve nk'itanu, akazi ikindi gihe nk'itatu nk'ine nk'itanu imvura igwa ari nkeyi. Nivyo bishika mu Tanganyika, mbwa bishika n'ahandi. Ubu muri iyi minsi tubona amazi yaduza cyane mu Tanganyika, bishika bidashikira n'ahandi, haba mu Kivu, haba muri Victoria, haba muri Albert, haba muri Edward, meme no muri Malawi naho ina amazi araduga. Muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko imvura muri imyaka iko iragwa ari nyinshi. Hari igihe rero imvura yaguye ari nyinshi muri ico gihe inzuzi ziraduga, inzuzi tuvuga n'ibiyaga biraduga. Mugabo mu myaka imvura itaguye ari nyinshi, umwaka umwe canke 2-3 yikurikiranya, n'ivyo biyaga izo nzuzi ziramanuka. Aha muri turazi abantu benshi baribuka ko mu myaka y'igihumbi n'amajana 1990 na 2000 ibihumbi 2001 Tanganyika yaramanutse cyane gose. Baravyibuka ko Tanganyika yamanutse gose, turashika ku kureure
amazi yamanutse nk'imetero zirenga 2 cyangwa 3 gose ziboneka. Tuvugere ko kwitanganyika yacu uburebure umuntu aharura kuva hasi gushika hejuru ni busanzwe ni amajana 774 hajya mu mpera y'ici, amajana 775 hajya mu mpera y'urushana. Nibyo biharuro abantu bamenyereye. Mugabo imvura imaze imyaka 2 igwa buki igwanye bija munsi y'amajana 773 mbere n'amajana 722. Iyo byashitse muri iyo myaka ntamwe abantu ama parcelle yaciye yongerekana abantu muri kya cha Bujumbura barabona ko batongo yagutse. Hari n'abantu bace bahagurisha mugabo bagurisha mu Tanganyika ntibagurisha iwabo. Hari abantu benshi baguze ama parcelle yahora ari mu Tanganyika hajya mu Kibenga, bazi mu Kibenga barahaza, hari mu mazi hari mu Tanganyika hagati. Hari abantu bari bahagurishije bazi ubwenge kandi abantu barahaguriye. Ubu rero amazi Tanganyika yagarutse iwabo mugaje hajya ntihari iwabo, hajya hari mu Tanganyika hajya hari amazu. Je ndibuka naje mu Kinindo nagiye mu 1985 imagine cyane na 86 icyo gihe amazi yari hejuru mbere no 87 amazi yari hejuru, hajya amazi ari 87 niho yarari mumbure ubu ni gatoyi mugabo icyo gihe ntiyari kure yahajya. Ibyo rero byamye kuva kera kandi bizoma Tanganyika izama iduga izama imanuka si ibintu bitangaje gose. Ibyo birantangaza abantu bava bwa mbere bishika nk'ubwo bwe mu kibato mushaka kuba mutabizi mugabo abantu bose barenze imyaka 50 byo ni barabizi. Nuko nyene hose mbere saha kutanganyika gusa no kuzindi nzuzi kandi ibindi biyaga byo ngaha muri Afrika y'ubuseruko niko bibera muri imyaka 2. Ni ibintu bimara n'imyaka 2 3 yikurikiranya hanyuma bigasubira inyuma. Hama nabaduze igihe adosubira gose 2 3 aje ahantu ahora hari mu Tanganyika asuye haje musozi. Jewe nimvira yuko turiko twashika imvura igiricike je ndazi ko muzoyibona ko bijya bihagarare byo kuduga bihagarare amadasubira inyuma buhoro mugabo wumva nabye ko kugira amazi agabanuke n'amazi akama haja hejuru mugabo yumva ndagira rimwe ku mwaka Tanganyika izosubira inyuma imetero imwe, idosubira inyuma ku metero imwe. Hajya mu kwezi kw'icenda kw'icumi imvura isuye kutasura, imvura iguye ibisanzwe no kuvuga munsi gatoyi yayo yuko ivyo yaguye uyu mwaka adosabuje gatoyi mu mvura mugabo ikigarutse asubira inyuma biduga bikanuka. Imyaka yikurikiranye nk'ibiri nk'itatu imvura irasuye kuba nyinshi azoba yasubiye aho yarari kera no kuvuga ku burebure bw'amajana 775 mu myaka nk'itatu nyine ngasi umwaka aho bigeze ubu niba ko bizomara nk'imyaka nk'itatu nyine nk'itanu kugira asubire ku 75 amajana 75. Nababwira nkuko uko byari byabaye mu 64 yari yaduze nk'imetero nka 4 kugira dusubire kuri niveau y'amajana 75 byafashe imyaka 10. No kuvuga hajya ku sekenotike murabatsa iyi sekenotike yari yatwaye gose 34 amaro amarasuye buhoro barahakora baraduza niveau ya planche hajya abantu ajya kuri plage baraduza imetero azibiri barazidukije
niho iyo sekenotike bayinjiye mu 1994 ni ukuvuga imyaka 10 iheze hari hatwaho je ndva ko nubu kumbure tuzorindira kumbure imyaka nk'itanu nk'itandatu kugira asubire agere ngaho yaho yagira kera imvura iguye bisanzwe